rero ukoze icyaha ukagwa mu ntege nke nukuri birashika ariko vayo kuko aho ni habi ibi kandi ntibishobora guhere kuri wewe ese yaba byahera kubikoze ariko ikibazo nuko iyo mbuto bivye imera ikagera kure. Bakunzi ba Hori Kanani TV, ndanezerewe kandi gusubira kubakira kuri no mbonesha kure kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura nagira ngo tubanze twishire mu biganza by'Uhoraho. Mana data rugira byose uri mu ijuru, Mana y'imbabazi n'urukundo, ndaguhimbaza kandi ndagutazira. Ndifatanya n'ivyaremwe byose bidahengeshanya kugushima bigushimagiza, Mwami Imana bivuga urukundo rwawe n'ubukuru bwawe. Nanje nifatanije n'inyoni ziriko zirakuririmbira mvuga ngo urakaninahazwa muremyi w'ijuru n'isi, urakaninahazwa data mwiza wuzuye urukundo, urakaninahazwa data mwiza waduhaye umwana wa Yesu Kristo ngo apfe ku musaraba ku bwacu kugira ngo abamwizeye bose ntibapfe rubi ariko turaga ubugingo budashira. Ndakuninahaza wewe uduhaye impwemu yawe Mwami wanje y'uguhema kuko uwemeye ko zivamwo zirara zivuyemo, ariko twe twatewe iteka ko twabyutse duhema umwuka w'abazima, natwe ntitoreka kugushimira kuko uduteguriye ibyiza. N'ubu tugiye kuganira ijambo ryawe, nyemerera mpwemu yera uvomera imitima yose igiye kuryakira, najewe ngiye kuritanga ndasabye ngungenderere kandi unyuzuze umpihishurirwa rivuye kuri data kugira ngo mbashe kugaburira ubwoko bw'Imana, hanyuma icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye ko byumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen amen. Nagira ngo tuganirire hamwe turabe ingaruka y'ibyaha dukora. Ibyaha dukora ni imbuto tubiba. Iyo ukoze ubuvye imbuto mbi kandi niyo ukoze ibyiza ubuvye imbuto nziza izogira ingaruka kurunganwe ruzogenda rukurikirana. Ico ukora cyose kiri multiply. Haleluya. Kiba kibi kiragwira, kiba ciza kikagwira. Turaraba n'umusavyi w'Imana Aburahamu Imana imushingira intahe. Muri Bibiliya urabona ko Imana yavuze ko ari umuntu yanegereje umutima we ndetse ashiraho n'isezerano, ariko nticabujije ko icaha yakoze cyagize ingaruka mbi ku ruvyaro rwiwe, gushikaho hari umwana yahagurutse arasenga Imana hanyuma ahagarika uyo muvumo ku muryango. Haleluya, haleluya. Imana ni Imana ihagarara ku ijambo ryayo, ihagarara ku isezerano ryayo. Icyo yavuze nishaka kwivuguruza. Ivyo bimenye, ibyo ukora byose ubikora uzi ngo ndiko ndabikorera mu maso y'Imana kandi Imana izi byose. Imana ntiwoyihisha, umuntu wo muhisha muga Imana nta nakimwe woyihisha. Reka rero dusangire ijambo ry'Imana riri mu itanguriro igice cya 12, turasoma kuva ku murongo w'10 dushikane ku murongo wa 20. Haravuga ngo Aburahamu aja muri Egiputa, maze inzara itera muri ico gihugu. Nuko Aburahamu amanuka aja muri Egiputa ngo abe arahungiyeyo kuko inzara yari nyinshi muri ico gihugu. Ari hafi gushika muri Egiputa, abarira Sarayi umugore we bati, umva ndazi kuri umugore w'igikundiro, nuko abanyegiputa nibakubona bazovuga kuri umugore wanje, baheze banyice nabo bakureke. Ndakwinginze uzovuge ko uri mushikanje kugira ngo bandabe neza ku bwawe, ubugingo bwanje ubukirishe ibyo uvuze. Nuko Aburahamu ashitse muri Egiputa, abanyegiputa babona yuko uwo mugore ari mwiza cyane. Abishikira ba Farawo bamubonye bamushimira Farawo, nuko uwo mugore ajanwa kwa Farawo. Farawo agirira Aburahamu neza kubw'uwo, aharonkera intama, inka, indogoba z'imfizi, abashumba n'abashumbakazi, indogoba zivyara n'ingamiya. Uhoraho ateza Farawo ibyago bihambaye hamwe n'urugo rwiwe, amuhora Sarayi muka Aburahamu. Maze Farawo ahamagara Aburahamu aramubaza ati, ivyo wankoreye ni biki? Ko utambariye ko ari umugore wawe? Ni giki catumye uvuga ko ari mushikawe? Nanje nkamujana nkamugira umugore wanje. Nuko nguyu umugore wawe, mujane wigire. Farawo abarira abantu baramuherekeza, bamuherekezanya n'umugore wiwe n'ibyo yari afise byose. Imana ishimwe. Iyi nkuru dusomye ni inkuru y'umuntu by'ukuri yari mu ntege nke.
yari mu ntege nkeyi, kandi iyo umuntu ari mu ntege nkeyi aribwira satani iramutegura ikamuganiriza ikamubarira ibintu bitajya ntibize. Umve gusa Aburahamu yibwira yuko ngo niyagenda agashika muri Egiputa ngo azoshika ngo hanyuma ngo babone umugore we ko ari mwiza ngo hama bacavuga ngo bamutware nawe bamwice. Ivyo bintu yabibwiwe nawe. Mwumvise? Abanyantege nk'imisi yose baribwira. Nta wabimubwiye, ariko batanguye kubona iyo scenario, atanguye kubona ingene bazomutwara umugore wiwe, atanguye kubona ingene bazomwica. Murumva? Ariko umuntu yuzuye mpemu yera, umuntu yuzuye imbaraga z'Imana, abazi ko ahaja hose cyakora cyose Imana imugirira neza, abazi ko ari kumwe n'Imana. Haleluya. Ngo hanyuma kandi hinge ndababwire abantu b'Imana, mumenye neza ko amajambo twatura Satani nayo nyene akoresha. Satani ntazokoresha umugozi wewe utifitiye muri wewe, azokubohesha umugozi ufise, ari ubwoba, ari amajambo uvuga, ari ibyaha ukora, akubohesha wonyene, nta kintu akura hanze. Umuryango niwe wuwugurura kugira ngo yinjire. Aburahamu rero yuguruye umuryango w'ubwoba, hanyuma Satani iti trebye ndakuronse. Ngo agishika muri Egypte, ngo ashitseyo, ngo abishikira b'umwami babona umugore w'igitangaza. Sara ngo yari umugore mwiza hagurutse, ngira ngo yari umugore eka muremure, ndaharaho ndamwiyumvira nkabona yari umugore muremure w'imishatsi myiza n'amaso meza, afise taye nziza. Ngo bakimubona baravuga mbega umugore baravuga ati umugore w'igitangaza, ati uyu nta wundi amukwiye, n'umwami amukwiye. Na Aburahamu arababwira ati kabisa uyu ni mushikanje. Sara ati ego cyane ndi mushiki wa Aburahamu. Baragenda baramubwira umwami, turaziga umwami, ati haje umukobwa w'igitangaza, ati tubona ari ukwiriye. Hanyuma ngo baragenda, Aburahamu aremera. Umwami agenda barana Sara, barabanyerega. Ariko kuko Imana, haleluya, kuko Imana hari isezerano yari yaravuze, hari isezerano yari yasezeranije Aburahamu. Imana irabona ko ari mu ntege nke, aravuga ati no, isezerano ryanye nta wundi rizocamwo uyu. Ngo ateza ibyago bikomeye Farawo, amuteje ibyago bikomeye. Farawo aravuga ati ibintu biriko biramba ko si bisanzwe. Ngira ngo Imana yaramuhishuriye amubwira ati uyo mugore uryamanye nawe si uwawe, arafise mwenewe. Ngo acahamagara Aburahamu aramubwira ati Aburahamu, kuriki wankoreye ikibi kingana gutya, ukambwira ngo ni mushikawe kandi ari umugore wawe, ati none raba ibyago biriko birambako. Aburahamu atumva, nagize ubwoba, kandi aho yari yamukwereye, mwumvise ko yamuhaye bitagenda. Hanyuma ngo agira iki, amusubiza umugore wiwe. Ariko bantu b'Imana, imbuto yari yamaze kuyibiba. Kandi Aburahamu urumva neza ngaha mu ijambo twasomye, naho twabonye yihana ico cayakoze, naho twabonye aje imbere y'Imana ngo afukama avuga ati Imana nakoze ibyankwa nawe none mbabarira. Nkuko uyu munsi hari abantu benshi bakora ibyaha bakumva nibisanzwe, bakabona umengano ubuzima buryoshe, bakumva ari raha. Umva si raha, n'umuvumo uri kurakwega, ni ibyago uri kurakwega, kandi bizogira ingaruka kuri wewe no ku ruvyaro rwawe. Imana itubabarire. Rero ukoze icyaha ukagwa mu ntege nke, nukuri birashika, ariko vayo kuko aho ni habi. Ibi kandi ntibishobora guhere kuri wewe, ese yaba byahera kubikoze, ariko ikibazo nuko iyo mbuto ubivye imera ikagera kure. Haleluya. Iyo mbuto ubivye irakura ikagera kure. Ariko bantu b'Imana twige kuba ibyiza, kandi ijambo ry'Imana n'ubu ndasubira kurivuga, reka ritube ritara ritumurikira. Umuntu wese yibone yitahura avuga ati mbega jewe intege nke mvise uyu munsi niziye. Bantu b'Imana ukuri nta Imana idashoboye, nta ngeso nimwe inanirwa n'Imana. Ariko byose biva kuba witahura ukamenya intege nke ufise. Haleluya. Mumenye n'imigani y'ikirundi ni gitangaza, iravuga ngo imbuto biba niyo wimbura. None uzoba umusambanyi usambana abana babona, ega inge ndababwire,
hari ikintu kimwe nabonye, abana bacu baratuzi basha, baratuzi. Hari aho uvuga ngo wewe wihishije ngo wakoze ibintu, umva nta kintu na kimwe kibaho batazi. Hajya barapfa kunuma kubera kukubaha, ariko umenye ko ingeso zawe zose bazizi do A a Z. Ibyo ukora barabimenya. Nigeze kumva abana ngo bicaranye baravuga, umwe wese agatangura kuvuga umuvyeyi wiwe ingene ameze, ibyo akora. Abana ngo baraganira basanga nta muvyeyi numwe muri abo bana, iyo groupe y'abo bana yari muzima. None wibaza ko nk'ibikomere abo bana bagira, bumva narabivuze mbere nti burya umwana yideriza umuvyeyi wiwe, abazi ko umuvyeyi wiwe ari gitangaza, abazi ko ari gitangaza. Rero igihe umukuyemwo ico cizere, umva uba wishe amarangamutima yiwe, ubu yishe umutima wiwe. Haleluya. Acabona ko nta bindi byiza asubira kubona bibaho, kuko umuntu wa mbere abona ko ari mwiza, abona umuvyeyi wiwe ari we mwiza, abona umuvyeyi wiwe ari we gitangaza. Rero iyo umukuyemwo iyo confiance, yumva hari ahantu umukuye n'ahandi umujanye kandi kure habi. Imana idufashe. Tuzobibona ku munsi w'ejo. Murabe ingene icyaha Aburahamu yakoze cyakurikiranye n'uruvyaro rwiwe. Haleluya. Cyakurikiranye n'uruvyaro rwiwe. Kandi ntimwibaze ngo erega iyi Bibiliya bayidushiriyeho kugira ngo itubere igishinga ntahe. Ibyabaye ku batubanjirije natwe nivyo bitubako. Ntiwibaze ngo byabaye kuri ujya we nivyo gushikako. Ibyabaye kuri uyu nivyo bikubako nawe uyu munsi ni wari uri gukora ibikorwa Imana idashima. Rero nahawe umuntu w'Imana ukwisuzuma ukaraba ngo mbega je uyu munsi ndiko ngenda gute, mbega imbuto ndiko ndabiba imeze gute, mbega ndiko biba imbuto nziza cyane ndiko biba imbuto mbi. Rero nahawe wirabe nanje nirabe, naje handiko ndavuga, naje nteza kwiraba nanje ijambo ndagibonamo. Haleluya. Twese ritumurikire kugira ngo vy'ukuri tusige umurage mwiza mu bana bacu. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza, mwarahezagiwe. Mana data rugira byose uri mwijuru, ndagushima kandi ndagurinahaza. Uri Imana nziza, ugira neza. Nta munsi n'umutatwigisha mu ijambo ryawe. Erega ijambo wari dushiriyeho kugira ngo riturere kandi ridutoze indero nziza. Nyemerera wa Mana we uwumvira ijambo, muhemu w'Imana ajyagure mu mitima yacu, arigire rinini kugira ngo ingeso twagenderamo zitubahisha Imana ntizubahishe n'imiryango yacu, riduhindure, bitume dutera intambwe, kuko wewe warivugiye ngo ni wewe uturongo, ni wewe tuzigama, ni wewe utugirira neza, ni wewe udushoboza. Ibitunanira wewe byose urabishoboye, kandi inkomezi zikubinesha Mwami Imana ni wewe uzitanga. Rero reka abana bawe bakwiyegurire, tukwiyegurire twe rwose, twikwishikaneko kugira ngo dushobore kunesha ibyaha byatwizingiye ko bigatuma tudakora ibikorwa byiza biguhimbara. Urakoze kubyumvise kandi uvyemeye. Icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen.